Ku mazina ni Pastor Patrick, benshi bazi kuzina rya Kimota Bugabo, nyoboye urushengero rwa Grâce de Dieu canke ubuntu bw'Imana, Paroisse Cibitoke. Uko mubibona turatanga igikorane cy'imisi itatu. Ico gikorane gifite ijambo rikomeye cyane, ni ijambo abantu benshi tunyotewe, ni ijambo Yesu yakoze mu gisagara kiraho n'ubu dukene ko akora muri kino gisagara ca Bujumbura, abarushe n'abaremere batabagwe, naho Yesu yazura Lazaro mu bitangaza yaramaze imisi ine mu buturo, bari bazi ngo vyararangiye. Nagomba mbira abantu muri kino gikorane namba bari bazi ko vyarangiye. Yesu arahindura amateka, arahindura ibishobozi ivyakugwanyije, ivyakunanije, akabifata byafashe miri. Turatumiye rero abantu batandukanye ko abakozi bakomeye b'abakozi b'Imana bazova hanze. Twatumiye nabo ngaha mu Burundi bazoza kugira iki badufasha dusangire, kuko burya ubugirigiri bugira babiri, baha babiri canke batatu bakoraniye Imana iraza igakora, nta wakwishoboza wenyine. Burya impano zose zirakenewe gukora, zitanu mu ishengero kujya muzizi zose zigakora kugira zicazanye, burya icuma gicaza ikindi. Turatumiwe rero, burya natwe nitwabwiriza canke nitwagira iki abakristo mutaje, intama mutaje, nico gituma tubatumiye ngo muze mwese aha kuri no shengero riraha mu Cibitoke kujya 16 nimero 14. Mu bundi busiguzi 14 ntizigaragara, ariko hagaragara ishengero, hagaragara ikicapwa cyanditse ko ubuntu bw'Imana. Murahawe kaze na karibu rero, muratumiwe. Kuri umunsi wa gatanu cyamaze gutangura, tukirimo gitangura saa 9 kiza guhera aho mwe muhera shakira, neje kuwa gatandatu naye masaha nyene ni guhera saa 9 gushika mwe mazoshakira, no kwa Mungu rero ni finale ni gahebuza, niho munsi ibitangaza bizakoreka mu buryo bukomeye. Karibu murahawe kaze, Imana yikorere, abishaka kubohora ibabohora, abishaka gukiza ibakize. Shalom.